Umva gutozwa indero nyene ibintu umuntu ategerezwa gushira muri gero yuko zikosa akagukosora akagukubita. Yego. Ariko twe aho hambere rero jewe nkiriko ndiga Yego. nabo no murunganwa twarakubitwa cyane. Twarakubitwa cyane kwe je ndibuka hari umunyeshure twigana bigeze gukubita arava n'imyuna. Buryo abigisha batwigisha baba ari seriye barakara cyane vraiment birumvikana. Ubunye ibintu vy'amadroit na demokrasi. Ubuni umwana aca yivugisha ngo arafise amadroit. Rero ibyo bintu byatuma umwana aca baseriye. Byatuma umwana abaseriye cyane. Rero naho byaba seriye ivyo tubitahura ubupera tuko turakura. Yego. Ico gihe ko twaba tukiri bato twacha ababigisha twacha tubabona nk'ibikoko kandi bariko baradushiramo indero kugira ngo tubabana azoba representable imbere y'igihugu ejo canke hirya ejo tuzoba duserukiye igihugu byensire. Hello guys, nizere ko mumeze neza. Twe ni sawa vraiment turashima Imana. Kuba umuntu yavyutse akisanga akomeye biba ari ibintu nziza cyane. Turabahaye rero ikaze kuri no TV yacu ya Live Talks canke Burundi Live Talks. Uno munsi nkuko mubibona dufise umutumira adasanzwe w'umujene muramubona imbere yanyu. Araza kutuganira ibintu byinshi bitandukanye. Uno munsi dufise ikiganiro kiri très intéressant cyane. Umuntu wese aza kucumviriza ndibaza araza kuryoherwa vraiment. Uyu mutumire rero wacu muramubona araza kutwibwira uwari we. Nyene muraza kumva ibintu byinshi bitandukanye bivuye kuri we. Turakwakiriye cyane mutumire wacu. Murakoze. Kaze cyane kuri no TV ya Live Talks uze kwisanzura vraiment wumve uri à l'aise. Yego murakoze cyane. Yego. Ubwa mbere na mbere reka dutangure tukubaza uwo uriwe. We muri make urinde? Muri make mvunaguye. Mazina nitwa Ishimwe Mertus. Yego. Hanyuma nkabasanzwe niko nitegurira kuba umu engineer. Uri kuritegura kuba umu engineer? Mu mwaka uza nzoba mfise qualification nyemerera kuba ndi umu engineer muri departement ya agronomy. Urumva nivyo wiga muri iki gihe? Witegurira kuba umu engineer? Igisata c'uburimyi mu Kirundi. Yego. Nivyo niko ndiga. Yego. Okay. Hanyuma nibaza nta vyinshi byo bari nk'ivyo. Umusore. Yego. Umusore murabibona namwebwe. Yego. Hanyuma nivyo. Sawa, none Mertus ufise imyaka ingahe? Jewe ku myaka afise mvutsire mu 2004. Yego. Mvukira mu Ruyigi. Mu Ruyigi. Quartier Gasanda. Quartier Gasanda. Ego. Muri commune Ruyigi nyene. Urumva uva kuri province nyene ajya kuri centre Ruyigi. Ego. Umva abantu bazi biharurusha byumva ngaho mvuze ko navutse mu 2004 uca umva ko ubu isi imyaka 22. Duca tuvyumva. Ego. Urumva uno mutumire wacu muramwumvise yaturuka yatubwiye n'imyaka muri make yatubwiye n'ivyo arimwo yatubwiye ibintu ariko arigira yitegura kuba umu engineer muri ivyo bintu. Mu engineer agronome. Voilà. Abantu batahura ivyo bintu nyene ariko ariga ndibaza baca bavyumva. Mertus dukomeje kuganira utubwira ukuntu ibintu bimeze. Watwihaye umwidondoro wose ukwiriye. None Mertus wewe ko wumva wiga urashobora kutubwira level canke niveau y'ivy'amashure ugeze ko niveau ufise kuvyerekeye amashure ni yihe? Ku vy'amashure mu isanzwe ubu bintu vy'amashure vy'ubu biragoye uko ubu urabona nk'umwaka w'icumi ubu ntawe ukiriho. Rero jewe narutse ubu muri nouvelle enseignement nouvelle système donc urumva jewe narize uw'icumi ntawe nize. Nize école fondamentale. Yego. Natanguye ishuri mu 2010. Niho natangura mu wa mbere.
hanyuma ndaheza humanité ndafise certificat en biochimie c'est de la terre umva ni science B barizi ubu unye enseignement général ni batanga certificat iyo niyo mpamyabushobozi ya mbere mfise mpamyabushobozi ya kabiri nayo niyo mvuze ndiko nditegura kuronka umwaka uri imbere yego diplome muri département ya agronomie yego. Okay, reka rero dusubire gato mu bwana bwawe kera ukiri muto kuko urumva yuko ufise imyaka 20 naho ukiri muto gusa urakuze sivyo? Je nshaka rero dusubire gato kera ukiri umwana nyene ciga ngira ngo muri primaire nyene uko vyagiye biragenda nyene kuva kera ugitangura amashuri. Urashobora kutubwira ukuntu vyari bimeze kera kwishure, vyari bimeze gute kera ukiri umwana uciga ugitangura kwiga ko wagiye nyene wiga buke? Urashobora kutubwira uko vyari bimeze amashuri wayabona gute kera? Bon, murakoze. Ku kintu dusuye mu buto, jewe mu buto bwanje bon je n'ubu usanzwe ndi umuntu yoroshe kutahuza ikintu nshaka kubwira ikintu. Jewe mu buto bwanje ivy'amashure urazi umwana akiri muto nyene kandi amashure wumva ivyo yego ni ibintu bigize bigoye. Umva ukiri muto nta vision nini uba ufise, nta ndushobora kuba ukiri uwo muto uri umwana hanyuma abavyeyi bakagutwara kw'ishuri. Yego jewe natanguye nsubiye inyuma gato, nayo natanguye mu 2009 niga ico bitwa garadienne ko bintu tuyibona twese vya maternelle mengo ntivyari bwatangure kugwira cane. Je nize garadienne mu 2009. Mu 2010 nibuka bagiye gutora abavyeyi bagiye kunyandikisha, bagiye gutora nico kibinyibutsa. Yego rero nca ntangura kwiga mu wa mbere atanyene nk'umwana wese agatwara atazi yagiye. Ndiga rero hanyuma uko ngenda ndakura akaba ariko ntera ngira ico bitwa imbona kazoza, tera ubona vision ivyo uri kurajamo. Yego hanyuma je nize amashure y'intango donc primaire nayize kuri Ecofo Gasanda, naho ni namajahe ku bantu batahazi aho bitwa kwa Sadako, ni mu Ruyigi kuri centre hafi na hafi ya prison, abahazi baca bahamenya. Yego nahize kuva mu wa mbere gushika mu wa gatandatu. Jeje wa gatandatu baca banyorienta kuri lycée technique communale de Ruyigi, hariho ishure ry'indwi. Kandi ico gihe ndavyibuka twiga muri conditions zitameze neza, uko wavuga ati uko niga kose uyu mwaka ndugura ncanira kwiga handi kuko bariko barakuraho imyaka ya Ecofu bayikuraho batangura. Umva je nize uwindwi. Yego uwindwi ngiye mu 8 baca bawukuraho. umunani mvuyeho baca bawukuraho. So gutumva udubuye byaba bisaba guca uhava buro. Hanyuma ku kintu naho je nari meze ndi umwana usanzwe aciye ubwenge mu vy'amashure kuko bazi amashure ari kwishi. Yego hari amashure y'ubuzima. Ishure ry'ubuzima ni ishure ryo nyene rya tuzi tuja mwishe tukiga, barimo bakabanza bakatwigisha. Rero kwishure je ndaciye ubwenge ko guca ubwenge umuntu bigaragira mu manota aronka. Ereje mu ntango nagenda ndonka amanota atashemeye cane ugitangura kwiga. Gusa nyene yabara amanota meza, vraiment meza. Ariko nta munsi nigeze mba mu bicumi ba mbere. Nko mu wa mbere mu wa kabiri, ariko uko natera nduga novuga ko ariko natera nduga no mu manota canke no mu bibanza. Ko natera nanje no mu mutwe nuguruka nkatera mbona
yonja niyomva. Ego nko mu wa kane niho naciye ntangura kuba mu mayinite, kandi kuva mu wa kane sinigeze nshobora kuba mu bicumi nama mu mayinite. Je kenshi n'amadokima yanje ndayagendana amwe n'amabwirete yanje. Ego sinzi rero ko ari nk'ivyo, ikindi kibazo bamufise mu tubaza ntangorane. Okay, turavyumvise ko vyari bimeze. Tugerageje kumviriza ivyo uwagerageje kumviriza ivyo watubwiye ngaha nyene kuri kamera, siko umunyeshure nyene yagiye ku ishure kumwe abandi bana nyene bagenda ku ishure, twese twagenda badukubita badusunikirayo. Nyene ugitangura ikintu cyose ngaha mu buzima biragorana, muga uko umara igihe nyene uba muri ico kintu ugenda uramenyera. Uratubwiye yuko utigera urenga mu b'icumi, waba musi ya 10, ni kuva ku wa mbere kugeza ku w'icumi. Urumva wari umwana w'incabwenge vraiment. Hama ikindi kibazo shaka kubaza nyene kuri ivyo kera ukiri umwana, nibihe bintu vyakugora kera ukiri umwana nyene wiga, ibintu vy'intambamye woba warahuye navyo kera ukiri kw'ishure nyene ukiri umwana nibihe? Nkiri kw'ishure babizi, musanzwe babizi, musanzwe kw'ishure ni ahantu umuntu ahurira n'ingorane, kuko haragera ibihe vy'ibibazo umuntu akwigishije arakubaza. Ndavyibuka ko twabazwa kandi tugakubitwa. Kandi umva gutozwa indero nyene ibintu umuntu ategerezwa gushira muri gero yuko zikosa akagukosora akagukubita. Ariko twe aho hambere rero jewe nkiriko ndiga nabo no murunganwa twarakubitwa cyane. Twarakubitwa cyane kwe rero ndibuka hari umunyeshure twigana bigeze gukubita arava n'imyuna. Buryo abigisha batwigisha baba bari seriye, barakara cyane vraiment birumvikana. Ubunye ibintu vy'amadruwa na demokrasi, ubuni umwana aca yivugisha ngo arafise amadruwa. Rero ibyo bintu vyatuma umwana aca baseriye, vyatuma umwana baseriye cyane. Rero naho byaba baseriye ivyo tubitahura ubukwera tuko turakura. Ico gihe ko twaba tukiri bato, ababigisha twaca tubabona nk'ibikoko, kandi bariko baradushiramo indero kugira ngo turabana azoba representable imbere y'igihugu ejo canke hirya ejo tuzoba duserukiye igihugu bien sûr, kuko nitwe igihugu cejo. Rero ico gihe ntashobora kwigwaza kugira ngo usibe gusa. Ushobora gusanga baguhaye devoir ntayo wakoze, ukavuga ati hasha mwigisha aranyica kabisa. Mwigisha aranyica. Rero ico gihe urumvise uko aca wigwaza inzoka. Twese niko vyari bimeze gusa nyene. Cyangwa ukarondera ikindi kintu ugatangura kuvuga, ugatangura kwivugisha ko kugwa estoma. Ibintu vyinshi nyene kugira ngo urondere imvo n'imvano y'ingene wosiba. Vyari mu bintu mu bisanzwe bituma novuga vyambera nk'intambamye. Ariko uko natera nkura, aho wumva ati uko natera nkura niko natera ndonka amanota meza, nuko natera ntahura. Je uko kuva kera nkiri mutoya, abantu bagoma bambwira kwera je n'umuntu atahura gose. Uva nkiri na muto basanga ngira ivyiyumviro nk'ivy'abantu bahuze, nkanza nkiyumvira ati rero naho mwigisha adukwita kubera uku nta numwe arenganya. Ariko nyene ivyo onye vyatera biza uko ntera nkura. Rero hariho abantu ngire ko ntanga n'impanuro, hariho n'abantu nyene kw'ivyo ngo abigisha umva umuntu arakora ikosa akareka gutora ikintu, mwigisha akamureka. Twebwe wamenya yuko ikosa rimwe ryajana n'inkoni. Rero urumva wategetswe gufurinsa effort zose zishoboka. Ariko ubu usanzwe hari ikintu ufise ikintu kigusunikira mu kintu, ico kintu ntushobora kukigira mu bunebwe, uca ugikorana inguvu nyinshi cyane kuko uba utegereza kugikora. Twege rero kwera twakubitwa kandi wabuze ati
nintagikora haraba ikintu kitameze neza utegerezwa kwiga kandi byaca bituzana ahantu heza. Yego. Rero abantu n'ubuye baze bararaba abana bahano. Ego. Aha. Sawa, uratubwiye ukuntu byari bimeze, intambamyi ni nyinshi kuko wagiye urabadondorera, nanje wandondoreye navyumvise sivyo? Wewe wahuye n'izo ntambamyi, abandi nabo bahuye n'izindi. Nonda kubaze gatoya tukiraho nyene. Aho nyene kwishure ko numva babakubita cyane, abarimu banyu barakara cyane sivyo? Ego. Ko bari abanyeshure bahevye amashure kubera gukubitwa? Bisanzwe kwishuri wanyu. Bisanzwe ego bariho. Bariho bisanzwe nta mwigisha yaduka kubita umuntu. Oya wasanga nyene hariho ubuntu bw'uwendiscipline kanaka umuntu yagize. Ugasanga baramukubise. Yego. Kuko nawe wumva ngo hariho abahevye kubera iki none batahevye bose. Urumva uwanse kugira kuri ordre y'ishure baramuhana. Rero bidashoboka yuko yihanura canke agira ku rutonde rw'ishure bica bisaba kaheba kuko harya n'ishure n'umuhamagaro. Okay, ndavyumva cyane kabisa. Urumva abarimu banyu naho bakara nta nzigo yabirimwo ko abari gukosora kumwe nyene bahana abana muri rusange. Niko tubwiye si kosa baraguhana kandi ntagwa nko warimo ko n'abavyeyi barezi. Yego. Okay, ndavyumva cyane. None Meritus ndakubaza gatonya. Yego. Wewe ugerageje kuraba ivy'amashure mu Burundi uno musi ubibona gute? Urashobora kutubwira mu majambo atari menshi cyane ukubona amashure y'uno musi yo mu Burundi ubona bimeze gute? Wowe uwo kubaza ati ishure mu Burundi ivyerekeye education ngaha mu Burundi bimeze gute? Uvyishura gute? Nivyo dushaka kutubwira ubunyene. Ishure ngaha mu Burundi mu isanzwe ni vyiza muri make. Ariko ikintu naho kiba ari ciza ni vyiza yuko umuntu aguma yiga ingene yoca ameliyora. Naho hariho imice imwe imusanga education itameze neza kuko biranagaragara iyo hageze ibibazo vya leta ucubona yuko amashuri atandukanye musanzwe zoshaka kuraba amashuri usanga afise education imeze neza nibo bantu ba mbere batora ibibazo vya leta cyane gose kuko baba numva nta gufyinata musanzwe education si démocratie. Oya. Education donc ni obligation. Voilà. Navyo uvuga ngo umuntu ngarashaka ngo kuronka education cyane oya. Muri education musanzwe ntihari hakwiye kuba démocratie. Ego. Rero je muri make novuga kari ivyo ariko nyene bashishikare barondera n'ibindi vyinshi kugira ngo maximize bishoboka. Ego. Urumva wowe uvuga yuko ibintu bimeze neza. None tukiraho nyene ubona abanyeshure muri rusangi bo mu Burundi bwose baronka inyigisho zikwiriye nkuko vyasabwa, bararonka inyigisho zikwiriye? Oya kwico abanyeshure ntiboronka inyigisho ku rugero rukwiye bose kuko hari abigisha baza kwigisha nk'abacangero bien sûr kandi bacusanga n'uburyo sikirenga. Rero ibintu hari ibintu byinshi bituma inyigisho ibereye itashikira hose. Ego kuko nabigisha naho bigisha si bose bafise iyo taranto yo kwigisha. Umuntu arashobora kubaza ibintu ariko atazi ingene yovyigisha. Rero sinovuga ko ari bose kweri, si bose kabisa. Amashuri umva si bose ntibahabwa ibikwiriye. Nico gituma naho munavuze yuko education mu Burundi imeze neza. Meze neza sawa ariko ni vyinshi vyo kwameliyora vraiment. Umva ntitwobigaya kuko amashure y'u Burundi ni amaze gusohora abantu benshi kandi tugiye kumviriza je dafise nk'umuntu abakorege twiganye ubu bari hanze. Urumva babona bashitse hanze barabona vraiment ati ahubwo ya education yino hanze bari bakwiye kuzana bamwe baba banyuma nibo baba bakwiye kuza kwiga ibi turiko turiga. Yego. Kuko ariyo usanga ngo vyoroshe kweri niko numva amakuru ko tora tuvugana rimwe na rimwe. Education ngaha mu Burundi muri make nico gituma navuze ko bimeze neza. Rero mvuze ko bimeze neza hari umuntu uza kuraba video urashobora kuza
bivanye naho uherereye ushobora gusanga education atari kirenga. Rero biva kuri byinshi kweri abanyeshuri ntiboronka ubumenyi bungana. Okay, ndavyumva kweri. None uratubwiye uko ubibona kuvyerekeye nyene ko abanyeshuri baronka ubumenyi bukwiriye canke budakwiriye. None we nigiki ubona ko abayobozi bohindura nka leta? Basi nigiki wosaba ko leta yohindura kuvyerekeye ivyo bintu nyene bibura kugira bigende neza? Nigiki ubona ko cohindurwa canke igikorwa? Leta y'u Burundi ifise incabwenge nyinshi. Si incabwenge nyinshi zize les défis donc ingorane ziza kugira ngo umunyeshuri canke umuntu kanaka ntaronke education ikwiye. Ivyo baravyize kandi ndabizi ko ivyo byose babipropose, ariko ikibazo aho kiri si kuvyiga canke ngo kubimenya. Barabizi, ahubwo igisigaye novuga ko boshiramwe ingufu nukushira en pratique. Ni vyinshi, hariho imishahara y'abigisha, abigisha bari competence bafise ubumenyi reconnaissance. Ko ntushobora gutanga ivyo udafise, utanga ivyo ufise. Kandi bakaraba n'abigisha ama etablissement, ntibafate etablissement imwe ngo bayishire ko abigisha bari competa gusa, hanyuma ayandi ma etablissement usange hariko abantu babafise reconnaissance. Ivyo ni bibi. Boje ndibuka kw'iryo shuri nakubwiye ryitwa Gasanda, Ecofo Gasanda, iryo wigako nizeko. Jewe ndavyibuka ko bavuga ngo ni ishuri ry'abatandero. Ariko ndashimira umudirecteur ari hano yitwa Eric Batazira Bwana. Agishika kw'iryo shuri yaciye bishuri ry'akarorero, baciye basirinoma école d'excellence. Kandi kera ryahora yitwa ngo ni ishuri ry'abatandero. Rero bisigure ngo ibifungo mu kwangaje abantu batora ngo uyu muntu ngo ni iki canke ngo bakaraba ngo nikimenya. Musanzwe muri engagement harashobora gukora ibintu vyinshi, igiturire, ikimenyane, ariko muri education vraiment ntibabifite inateko. Ntibabifite inateko ko education ni ikintu gikomeye. Uwo mu directeur vraiment ugishika kw'iryo shuri ryashira ibishuri ry'akarorero. Ndavyibuka muri promotion ya mbere yatanguye kuronka abantu baja muri excellence na mushikanje yarimo bari imbere yanje. Rero urumva ko ico kintu bakwiye kucitwararika cyane co kurondera abantu bari kombe kandi bafise vision. Kuko ndavyibuka kuronka ikibanza ico gihe vyari ibintu vyoroshe, ariko kuva shika bakaca batanga kuvuga ko ari école d'excellence kugira uharonke ikibanza vyari bikomeye, kuko ryaba ari ishuri ritanga. Kandi abigisha kuvuga ngo barahindutse cyane, ahubwo nuko bari barose umurongozi mwiza bereka vision mbona kazoza. Yego. Naco gituma kwiyimbona kazoza dufise ya 2040 gushika muri 2060 mu 2060 igihugu giteye imbere, igihugu cifashe. Nico gituma twari dukeneye abigisha bari kompeta bafise vision. Arashobora no kuba ubumenyi ariko akaraba umva ntashiremwo intege zikwiriye. Rero twose abigisha nk'abo canke abayobozi umusanzwe arenze abo umuyobozi agize niho bica bigenda neza. Umuyobozi niwe aca yorodona vyose. Urumva uratubwiye ico usaba ko bahindura. Uratubwiye ko batofata ngo bafate ngo amashuri amwe bayahe abigisha bafise ubumenyi bwinshi, hama ayandi mashuri nayo bayahe abantu ataco bazi, siko? Niko uvuze, uvuga yuko ico kintu cohinduka. None wewe nk'umuntu amaze guca mu mashuri menshi atandukanye, ubona amashuri yo mu Burundi afise ibikoresho bikwiriye? Amashuri yo mu Burundi si yose ko mpora ndaba. Yego je ku mashuri nize ko yari amashuri ameze neza, yubatse neza, afise intebe,
ariko hari amashure usanga ata ntebe atugagwa iyumvire ugiye nko kw'ishure ugaca wiga utonze kw'ishure ugaca usanga hari amaziranoke ku ntebe iyo si nkuru amaziranoke vraiment ivyo bintu ndabizi n'ubu biriho ahantu umva ishure ritugaye umuntu arashobora kwigira akakora ivyo agomba rero ni vyiza yuko urumva ko ari ikintu vraiment giteye n'agahinda natwe turiko twenga nyene ariko urumva ko ari ibintu vyo kwameliyora ivyo kwongereza vyo ni vyinshi kandi igihugu ndazi ko gifise vyinshi bogira ahubwo nuko bobiraba bakabikurikirana hanyuma bakabishira mu ngiro. Yego. None ko utubwiye ko amashuri menshi yo ngaha mu gihugu adafise ibikoresho bikwiriye sivyo? Burya nticoba ari kimwe mu ntandaro zo kutaronka ubumenyi buhagije? Ubumenyi buhagije ivyo nivyo ko kugira ngo umuntu aronke ubumenyi ibikoresho birakenewe cane, hagakenerwa n'abantu abigisha ibikoresho birashobora kuhaba ariko abafise ubwo bumenyi ntibaboneke. Rero navyo nyene birimwo ni vyinshi, nta uwo bidonda ngaha tworara ngaha ni vyinshi ariko nyene bikuru nivyo kuronka abantu babikurikirana kandi bakaronka n'ibikoresho bikwiriye. Yego. None urabona umukuru w'igihugu c'u Burundi nyakubahwa Evariste Ndayishimiye yavuze yuko abanyeshuri b'iki gihe batokwisunga ivy'ishure ego bige kuko ubumenyi burakenewe ariko biga ibijanye n'imyuga nyene umuntu wese amenye kwikorera utwiwe sivyo? Yego. Ariko twese turazi yuko tugiye kw'ishure tuba tugiye ahantu baronderera ubumenyi, urumva tuja kw'ishure tugiye kurondera ubumenyi. None wewe ubona ku mashure yo ngaha mu Burundi abarimu bo mu Burundi ubona bo baba bategura abanyeshuri mu buzima busanzwe canke n'ibijya vyo kw'ishure vya physique n'ibiki ubona bo baba baha inyigisho zibategura mu buzima busanzwe? Murakoze. Kwico kibazo ni vyiza, imyuga ni nziza kandi musanzwe mu buzima kirazira kwiga ikintu kimwe. Ashobora kuba uri kw'ishure uvuyeyo sakanya ukaja kwiga ku mwaka agira gute. Musanzwe nico navuze sinzi ko wavyumvise ishure rirya tuzi tujako n'ishure ry'ubuzima biratandukanye. Rero ntuce umuntu ntiyogira ngo aje kw'ishure gusa kuko wiga n'ishure ry'ubuzima ukamenya ati ndashaka gukora ibintu kanaka. Rero kwico warumba jije nibaza ko vyoba vyiza ahubwo kuko baranabitanguye kuko ubunye no mu enseignement général turakora ico bitwa ama situation d'intégration bakakubwira ati bivanye n'ivyo wize iki kibazo kibaye muri société turimwo wokitorera umuti gute. Umva bariko baratumenyereza kugira kwiyumvira tugakoresha ubumenyi bw'ivyo twagize mw'ishuri amantu za technique bobo ibintu vya informatique ibintu vy'ama mécanique n'ibindi byo byumva ari ibintu usanga ari ibintu vy'imyuga byo birumvikana. Rero je ikintu novuga nko kuri ico ahubwo bari bakwiye kongereza ibikoresho kuko hariho nk'ivyigwa usanga bikenewe uko dukora ama pratique izo pratique zikasha zibura. Ego. Nkuko muri shimi urashobora kwiga ku prepara ama solution amaji kanaka canke kwiga ku prepara ariko batakwigishije muri shimi ngo umenye preparation des solutions ugire gute. Je gushoye nize ko twari dusoma laboratoire ariko ntiyari byenaménage. Urumva ivyo byose utavyize ngo bikore pratique ukavyiga theory ntuheza ngo bitahure neza. Ejo nosaba ahubwo no kongerezwa kw'ibikoresho kugira ngo ahubwo nihakenerwa ama travaux pratiques uko ivyo twiga turavyapika mu buzima kugira ngo bise baronka ingene babikora. Okay. Meritus urakomeje kutuganirira uko ubona ibintu bijanye n'ishure ngaha mu Burundi. Yego. Mu kanya wari watubwiye yuko bofata abarimu
bafise ubumenyi buhagije bakabashira ku mashuri atandukanye pana kuvangura bamwe bagacagura amashuri. Urahejeje kandi kutubwira yuko bokongereza ibikoresho ku mashuri kugira ubumenyi bugende neza, sivyo? None we Meritos nk'umuntu yize waciye mu mashuri menshi atandukanye, we bakubajije umwarimu mwiza niki? Umwarimu mwiza wo musigura gute? Bo umwarimu mwiza no ukwirikirana, donc no ukwirikirana abanyeshuri biwe. Yego. Sanzwe umwarimu mwiza novuga ni nk'umwungere mwiza w'ishure ariko arigisha. Iyo uri kuraragira bashobora kuba ufise intama hakaba harimwo izisara, zicumbagira, zigira gute. Rero nimba harimwo izigwaye canke zipfucumagira, ntuca uvuga ngo reka njane n'izi ngo zimeze neza canke ngo oya, hakaba hari izo wisunga cane. Oya, ahubwo ni ugukurikirana, yaba hariho abagwaye ukabigisha ingene boshobora gucumbagira canke ukabarongora musanzwe nyene ibikenewe vyose ukaba umwungere w'ukuri. Ukamwungere w'ukuri, ntuwifashe kuko nico kintu ni umuhamagaro. Ntabwo bavuze gukorera igihugu, umuntu aba akwiye gutahura kuko ugiye kuraba inguvu abigisha batanga canke ivyo batanga ugaca wihweza n'umushahara uronka, woca ubiheba. Mame wokwifasha uhageze nk'umunyeshuri akugora ugaca wifata bya bintu je ntembwa nivyo kweri ndiko nkorera ibi canke muko mungorera uko. Oya, ahubwo bari bakwiye kubona vision, uyu ndiko ndaforma ejo azoba yarateye imbere kandi namuforma neza, nkamusimbagiza yaracumbagiye, igihugu kizotera imbere canke izotera imbere kandi igihugu biteye imbere nawe azobateye imbere ni rusange. Kuko no muri kazoza urumva uwo wafashije arakura, ntubuzi ico umuntu azoba, ndabeshe kandi ashobora gufasha abana bawe kuko nawe uri kuravyara baba ari bato ameze nk'ukuze, ufasha umwe akazofasha abawe. Okay, urakoze cyane kuri ivyo dusiguriye kuvyerekeye umwigisha mwiza, siko? None ugerageje kuraba uno munsi abanyeshuri buno munsi b'iki gihe ubona bifata gute, bitwara gute ku mashuri? Inyifato y'abanyeshuri buno munsi ubona imeze gute? Ku nyifato abanyeshuri bagira inyifato zitandukanye, ariko reka ngerageze kubavuga mu buryo nka bubiri canke butatu. Abambere nabiga bafise vision, bavuga ati jewe ndashobora kuzokwiga kandi niteze ko asho ndiko ndiga azomviramo ikintu, turetse gukora akazi ka leta canke iki, ivyo ndiko ndiga ubumenyi ndashobora kuzobukoresha mu buzima busanzwe. Hari n'abandi bavuga ati twe twabisunikiyemo n'abavyeyi, gasare mwe nawe usanga ari babandi wiga badashizemo ingoga, atari kuvuga ngo nuko ari bijuju. Urumva iyo habaye amakrasema mu mashure urashobora kuvuga ngo cyangwa araciye ubwenge cyangwa ntabwo aciye. Oya, birashobora no kuva ku gusamara k'umwana, umva yagiye mu bintu atumva. Rero nk'ikintu novuga kijanye na education, umwana ahubwo bari bakwiye kurambega bashoye umwana ariko akunda ibiki, hanyuma akaba ari vyo bamushiramo. Umwana ashobora kuba akura akora utuntu tw'utumodoka, urumva dukora mu nsinga tugira uti reka kumutwara ngo yige ubuganga canke ngo yige ibi. Oya, umwigisha aje kwiga mekanike kandi uyo ashobora kuzoca atangura no kwikorera imodoka, tuja tutangura kuronka imodoka made in Burundi. Rero ibintu arakunda ibintu navyo vya medicine, ntuca umutwara kuja kwiga umekanike kubera wewe umuvyeyi nawe ari vyo urimo uca vy'ubushoferi. Oya, ivuye ko tuza turaraba abana bakunda iki, akaje tuca tubajanamo kuko bituma nabo baca babikunda. Urumva iyo ni ntuze ya gatatu, umuntu uze ya munyeshuri comportement. Hariho abagenda bafise vision kubera abavyeyi baboriyanse canke babashize mu bintu bashaka, nabo n'ababijanamo n'abavyeyi bakaba bajanye mu bintu badashaka, mu bica biba baba badekuraje. Rero hariho n'abandi baca bagenda ariko babishaka baca bagorwa n'uburyo.
Okay, urakoze cyane. Meritus, urabona abanyeshuri b'iki gihe kwanza n'abantu muri rusange tugeze muri 2026. Education muri 2026 ntikimeze nka education muri 2005 canke 2008 uko. Ubu urabona no munsi abantu bose barafise amatelefone, muri usanga hari amatelefone, abantu usanga bafise amatelefone, nabiga muri primaire bose beshi usanga bafise amatelefone, n'abatayafise bakoresha izabanyina. Tugerageje kuraba ukuntu abantu birirwa ku matelefone nawe urayibona. We nka Meritus ubona gute aya matelefone ya buri munsi, ama Facebook, ama WhatsApp, burya gukoresha telefone cyane nivyo bifise ico vyica ku bumenyi bw'umunyeshuri muri rusange no munsi? Ivyo hari ivyo vyica byose kandi hari n'ivyo bikiza, ariko ikintu bavuga ngo tutexemo kuyikoresha ashobora kuyikoresha ariko aragira recherche kanaka, ariko nk'umwana wo muri primaire nibaza iyo nta recherche yoba ariko aragira, ahubwo abashaka gusa kugira yisamarira agire gute, kandi naho no kwayera mu mutwe havya akantu agatwenga vyiza, ariko apana kwabigumako. Rero abavyeyi nabo nyene iyo abana bavuye kwishura ahubwo bari bakwiye gukurikirana indero y'abana. Telefone ego naho bibaye mutijije ntayigume, kuko iyi ni generation numva ngo Gen Z bana bakusanga bakunda amatelefone cyane. Rero urumva ni terambere kandi ntawe wabihindura, ariko bifo yuko tubigera tukaraba kugira ngo baruka rwacu ntirusinzikane. Uravuze uko uvyumva kuvyerekeye amatelefone. None Meritus ugerageje gusubiza amaso inyuma, je ngerageje gusubiza amaso inyuma, kera abanyeshuri wasanga bari seriye cyane ku bijanye no kwiga, bariga vraiment nyene cyane gose kandi wasanga bafise umwete mwinshi. None nuno munsi ubona abanyeshuri b'iki gihe bo baba bafise umwete nk'umwe abakera bari bafise? Ugerageje kuraba hari abawufise kandi hari n'abatawufise. Ntumve na kera batubwira ngo kera ngo hari abari bafise umwete, hari n'abari batawufise, ubabwiye by'amashuri batavyumva. Rero novuga kera ati bari bawufise kuko bo biga ku birometero vyinshi. Umwana yashaka kuva ku birometero nka 10 canke 15 mbere na 20 akaja kwiga, ariko nk'umwana w'ubu mubwiye ati genda biga ku kilometero kimwe gusa amashuri yobayahevye. Rero ubu umva technology terayiyongera, hari imiduga, hari iki, umuntu kuyunguruza biroroshe, kandi n'amashuri yaragwiriye. Amashuri yaragwiriye ubu ntibiroroha cyane. Rero usanga nkompaye abagiye ku mashure kera bari bafise mu mwete mwinshi wo kwiga raporo yabubu. None ugerageje kuraba abanyeshuri bono munsi, nibihe bintu zoba bibasamaza, nibihe bisamaza ubona kuri education y'abanyeshuri bono munsi? Ugerageje kuraba ni nk'ibihe bintu bisamaza abanyeshuri? Murakoze. Ubu ibintu bisamaza abanyeshuri ni byinshi kuko technology ubu yaraje. Ubu isi ushatse uyifise mu ntoke nk'ubu, kuko ubu nyene nshatse kumenya ibiriko biraba muri Amerika, ndabishatse uwo mwanya mba ndabirobonye. Rero kubera technology avec les réseaux sociaux usanga nyene bidusamaza ntitubibura. Ariko kera numva baryama kare, amatara byinshi byabari birabwira, amateleviziyo ntaki, amatelefoni, ivyo vyose urumva ivyo byose bica bigaruka kudusamaza. Umuntu arashaka kuryama saa sita z'ijoro, bica bituma abana bacererwa ku mashure kubera iki? Hari amatara aguma abona umengo haracari kare. Rero kubera technology, naho technology ari nziza, hariho ibintu yica muri education. Murakoze. Meritus, uyu Meritus mubona imbere yanyu twahuriye mu gisagara ca Bujumbura muri quartier Kamenge. Mugabo mwumvise ko aturuka mu ntara ya Ruyigi, siko wavuze? None ugerageje kuraba education ya ruguru, hari ya ruguru nino mu gisagara, ubona uko abanyeshuri biga byo bimeze cyo kimwe? Ntaho bisa bisaniye. Sigura. Ntaho bisa bisaniye. Ego hari byo bahurira ko, ariko education ya ruguru ni nziza cyane.
kuri education yo mu gisagara kubera yuko jewe mpora ndasaba mutoya wanje yiga ngaha nyene mu Kamenge education aha mu gisagara kiretse ama privé ngira ngo ama privé arashobora kuba ari sawa ariko amashure ya leta vraiment indika njo bituma iyo umuntu yifise canke ari mu intellectuel nabwo bijumbura yemera yuko umwana wiwe yiga amashure yose ngayamarire mu Bujumbura camurungika ruguru akaja kuyiga mu ma interna rero ruguru usanga vraiment batanga education imeze neza abihara wewe yaciye abicumurya ashavuga ngo igisagara cyo kuvyarira cyo kurerera rero kubera mu gisagara hari ibintu bisamaza byinshi n'ibindi bitandukanye education ya ruguru no mu gisagara ntivyosa n'ukuri urumva uvuga yuko iya ruguru ariyo nziza gusumba iyindi cyane yego gusa nubwo iya ruguru ari nziza gusumba iyindi na education ya ruguru irafise abanyeshuri ba ruguru barafise intambamye bahora nazo kuvyerekeye amashuri zirahari yego none nize ntambamye abanyeshuri ba ruguru bahura nazo ruguru intambamye bahura nazo nuko bimwe na bimwe usanga hari abavyeyi bataratahura umuvyeyi arashobora gusivya akakubwira aja kuragira ibatse kwe nk'ico ariko umwana wo mu gisagara ahubwo ni wakubitirwa kuja kw'ishuri rero ibintu vy'intambamye muri education ya ruguru nk'ico kiri mu vya mbere abavyeyi ca kabiri arashobora kubamwo ibikoresho bidakwiye canke abigisha ko hariho nk'ibibanza bimwe bimwe atabigisha bemera kujayo kwigisha ko usanga ari mu mashamba rero gace usanga bafise abigisha badakwiye mwigisha wo muri ekofu muri cycle 4e cycle ashobora kwigisha amakuru 4-5 usanga rero bigoye amakuru ashobora kutayamara canke kumva kumvo zo gukena kwabigisha canke uburyo bwo gukora gukena kw'ibikoresho rero education muri rusange ni vyinshi vyo kugenda aratosora ego Monsieur Meritus turakomeje kuganira watubwiye byinshi kuvyerekeye kubona education ngaha mu Burundi watubwiye ibintu bitari bikeye none Meritus wewe nk'ubu uno munsi wo kugira ministre wa education ngaha mu Burundi nikiye kintu ubona ko wahinduka nk'ubu no munsi wo kugira ministre nigiki ukora nka ministre numva mvuze nkuko cyane no kimenya ashitseko ariko ico nzi coco nuko mwibi byose navuze igikuru Uburundi kurafise abanyabwenge benshi gose kandi iyo umuntu azubwenge inyishu umuntu azitora ariko itoye inyishu kuzishyira mu bikorwa rero birashobora naho nyene kucuma ingorane jewe rero ndinze ndonka ako karyo ikintu noshiramo inguvu cyane ahubwo suko noguma niga ingorane oya ahubwo no kwiga ingorane umuntu inyishu y'ikibazo inyishu y'ico kibazo umuntu aca abanza akakikura mu nzira nuko je ndazi baravyiga kandi n'ivyishego naho bigenda bukebuke urabona ko education muri 2010 sico kimwe niyo muri 2026 birumvikana naho bigenda bukebuke vyari bikwiye rero ko bashiramo ingufu bakanyaruka kugira ngo natwe iterambere ritere ryiyongera cane uratubwiye ico ukora ubaye ministre urumva wowe uvuga yuko urondera inyishu y'ibibazo bihari nyene kandi ukagerageza kuraba ukuntu usanzwe inyishu mu gutora inyishu uri abanyabwenge baraja hamwe bakagira deba bakacigako bavuga ati rero ikibazo ni iki inyishu zacu ni iki hanyuma rero kica kigorana nuko aho gushira mu ngiro izo nyishu z'ivyo bibazo bamaze gutora ego kuko nk'ubonye mu Burundi barazi ko hari ibikoresho bidakwiye byose kandi barazi hariho abigisha batigisha neza
canke hariho ibindi nyene, ariko ni vyiza rero yuko bica bishirwa mu ngiro, ariko navyo nyene bica biva mu nteguro y'igihugu. Ego uratubwiye uko uvyumva hamwe ba ministre cyo gukora. None abanyeshuri nabo buno munsi ni igiki ubona ko bokora kugira ngo education itere imbere? Murakoze. Abanyeshuri ikintu bokora, ikintu bokora ca mbere nukumvira abarezi babo kandi bakaja mu mashure bafise vision. Aho kuko ari ikintu utabona iyo uja, semye yuko wopfa mu giheba. Ni vyiza wopfa mu giheba hanyuma kaja mu kindi ubona wumva. Ego kuko amashure canke ibindi abantu bose ntibazoherera mu mashure canke ngo baherere mu bintu kanaka, bivuye ko twiga ibintu bitandukanye. Murakoze. Ego kibazo ngira ndakubaze uze kucishura mu majambo makeya cane, sivyo? Uze kuvunagura mu gutanga inyishu. Wewe nubuhe bwoko bwa education wifuza ngaha mu Burundi? Education y'indoto zawe wipfuriza Burundi. Education y'indoto zanje nipfuriza Burundi nuko nobona abanyeshure yiga agasohoka ishure afise ubumenyi n'ubushobozi ku buryo naho atoronka akazi ka leta wenyene ashobora kwihimbira akazi. Umunyeshure we niyo bisanzwe niyo ndoto nipfuriza Burundi, yuko umunyeshure yosohora education y'Uburundi yosohora yoba afise ubushobozi bwo kwiremera akazi naho atabaronse akazi ka leta canke iyangajwe ahandi. Murakoze. Ego ikibazo cacu rero ikiganiro cacu rero kiriko kiregereza ku musozo, mugabo hariho utundi tubazo nkatungahe nkiko ndakubaza kugira ngo dushe turangiza ikiganiro, nongere ndanagushimire kuba waje. Ego ni kihe kintu ubona yuko kitaganirirwako kuri education yo mu Burundi? Nk'ikibazo rusange coba gihari abanyeshuri batigera bavuga n'abayobozi batigera bavuga, ico kibazo coba gihari, nimba gihari ni kihe? Ivyo biragoye. Ivyo biragoye ko novyishura kuko ivyo bumva biri hagati. Bari ikibazo ca hagati na hagati muri education nyene, uko sinkorerayo gusa ndi umunyeshure. Ariko ico nzi coco vyinshi birigwa. Yego birashobora kuba biriho, ariko vyinshi birigwa bintu vy'ukuri. Ego Meritus yatuganiriye ibintu vyinshi bitari bike vyerekeye ukuntu abana education ngaha mu Burundi. None Meritus, hariho ikintu ntoba nakubajije wipfuza woba wipfuza kuvuga? Kubera urashobora kuganira n'umuntu akakubaza ibibazo mugo ugasanga hari ikintu atakubajije woba wipfuza gushikiriza. Ni ikihe kintu coba gihari ni ikihe? Rero ikintu nari nifuza kuvuga nari nagicishijemo ariko nuko ntakivuze neza. Nisanzwe education ni vyiza kandi education irakenewe, ariko nukuraba education twe tuko turiga turagenda tukiga, ariko birakwiye yuko umuntu aja kwiga afise vision. Biramaramaje kandi birateye intuntu ingene umuntu agenda kwiga akigiye akayiheza, akiga kaminuza akayiheza agacaca kubumekanisha caja kugira ibindi. Birya sivyo. Wewe ubonye ata vision ufise, plutôt arashobora kwiga imanita akayiheza hanyuma kaminuza ntaba canke ngagira ibindi. Before yuko ikintu gikora ufise vision, ubona ati bategura ati je iki kintu ngize mu myaka iza ashaka ko kizoba iki. Rero urikuriga amashure ndaza abantu benshi bariko bariga bavuga ngo nta kazi no guta umwanya. Rero ucubibona neza na neza iyo abanyeshuri bako baratonda ku mashure, surtout iyo bamaze guheza imanite. Rero ico nohanura abanyeshuri muri rusange kuko nibo vyiga cane, nibo vyiga gose. Bavuga ngo ubanzwa ni wabandurugi mu Kirundi niko baca umugani. Rero vyiza ukora ikintu ufise vision. Ego Meritus, reka ndagushimire cane kuba watwitavye ukitaba n'ubutumire bwacu. Impanuro washikirije ni nyinshi cane kandi abazokumviriza kino kiganiro ndazi
ntazobura nkatungahe banokora musiko. Ego. Hama namwe bakunzi bino TV yacu ya Live Talks canke Burundi Live Talks, mwakoze cyane kudukurikirana. Nawe ni wabona kino kiganiro ukumva ari akantu kagukoze ku mutima, uze kuja muri commentaire ushikirize uko uvyumva. Hama kuba taragira subscribe umusone ngaho kora nuka subscribe kugira ngo ibiganiro bizoza biraza muzoze murabibona byoroshe. Ciao ciao, murakoze cyane nawe Meredus. Wewe uriko urabe iyi video urabe ugire subscribes, followers, hanyuma uzuri kwikirana ibiganiro kuri TV yacu. Ndazi kuzohungukira ubumenyi budasanzwe. Umva nko ngane mba ari umunyeshure udafise vision, ugiye kugira vision. Swate nimba ishuri ribandanya neza gose, ntiwinjiye mu byo utazi. Murakoze. Okay. Namwe ndabashimire cyane mwatugendeye kutukoresha ikiganiro. Murakoze cyane. N'undi munsi muze mugaruke. Sawa sawa.